Wizigere hariyo ihiganwa ko riragira gitwa ngo nanje ndaririmba habonetse raka video gato umwana ariko araririmba indirimbo ya Wiz Design na Good Morning Umenga eba nako araririmba igejeje agatambwe ati ngo eba ngo indirimbo wapi ngo ndende indirimbo uririmba mugango atariye ko nacenye twabonye mega ujya mwana umuntu yambwiye ngo katukuramo iyo ndirimbo ni Big Fizzo twari muri Legend wowe wavyakiriye gute nk'abantu musangiye iyi industry y'umuziki byarambabaje kandi byarambabaje sana kubona naye bishize no kuri nuziyo no kuri status ya WhatsApp zibuze bishika ugahura hari na Big Fizzo Big Fizzo adura kandi mukaramukanya ego ubu ni masogora bizoke azomubwira ikiri ku mutima ndamubwiye ati brother boro waradekonye for real jenzo mubwira for real duwe hirya ndirimbo ushaka kuririmba live bakayikunda kandi ujya mukubwira abona ko yarinze bien yayigiye na repetition vraiment sinzi ningene nagiye muri Premium Star njye bwire kwigutageje waragiye muri rya saka trove baragukura oya sinarimo vraiment nawe bari kwerekana igitigiri cy'abantu bagiye oya je sindimo vraiment yo bekiga Wiz navyo namenye sinzi ningene byatanguye nabonye tu pum ndavuga kumbe ni hivi Isaac TV ho reka ndakuramutse wewe ukurikirana iganiro vya Isaac TV ndakwifuriza kumererwa neza son kumena kuri micronisha ni Stelisa behind camera ni Juma Jux endabira Wiz ndakumva ko muri micronisha ni Stelisa behind camera ni Juma Jux guys nabisirere nako Juma bana umusazi ubungu basha ndiko ngira nkorana ntunze na Wiz Design ngira muramuzi muzi kundirimba beshiza nyampinga Good Morning Valentine nyinshi cyane gose vraiment makora menshi agiye arakora atandukanye nizo n'umuntu wanyu n'umuhungu wacu turamukunda cyane gose rero namusinaje ku muragira ngo tuganire bise byinshi shaka kumubaza ninagira gubona kabinyishura ko ebara muri twari umuntu umuporesane kandi ndiraze wone ubusazi deje butango taratangwa n'ikiganire kandi ndiraze numvise nyishura nambonera ngo Wiz nakora mukije wagwana I'm good ndashaka kugira kwiko hagurutse ngo kuri twambaye amajone twese oya navye muje amajone nga ni vyari bitwaye iki ninda yambaye itaguro abakunzi ba Isaac TV kutagorora n'ibisanzwe Wisdom kids abakunzi ba Isaac TV basi yo wagwan guys ni Wiz Design ndagarutse kera nigwa bari mepoteaga kwa ITV long time kiki yuzi utakiboneka mu media cyane ibintu tumaze iminsi ndimo about my life you know bituma ndakora ibiganiro sometimes birashika ugasanga bayokipe n'ibindi bintu kusanga ko bigufatira umwanya gato ya gutegezwa kuja gato turakora music tugizwa kuguma turi trending kuri nozi ku ma TV online canke ku ma social media mugabo ari ibindi nyine usanga life private y'umuntu ashaka ajamo nka ibintu by'ama business zo gutanguza cyane iki naomba tumtu akwisa ile nyisi nyene ibintu nk'ivyo Wiz dashaka ngo ikigene kizigira vibes wiyaranje buryo bwose ushoboye ucangamuke ndabizi ko ushonje mugabo yaranje wiko hungry nyamangre bashana namukoresha atarafungura mwihangane cyane gose Wiz ko twagiye kwanza na capella Valentine Baby come play me my girl, baby my girl. Valentine make me freshy tonight. Make me freshy tonight. Valentine make me freshy tonight. Yeah. Guraga soko numva no kwisumamo kuko urukundo nkunda ndagwiyumvamo niwe wese nyatire no kwisinyamo Valentine my girl. Sinzi ningene nagiye muri Premium Star njye bwire kwigutageje waragiye muri rya saka trove baragukura oya sinarimo vraiment nawe bari kwerekana igitigiri cy'abantu bagiye oya je sindimo vraiment yo bekiga Wiz navyo namenye sinzi ningene byatanguye nabonye tu pum ndavuga kumbe ni hivi iyo bimenya bari kugenda iyo bakuvuga ati bakabipibrira kujya bapibriye bajya 10 kujya twamenya bajya 10 none wowe waje kumenya bajya 10 n'ubundi nibo nagiye kumenya igivyi bitangura je sino narindi sinzi niyo byabereye nabonye tu pum ndavuga ati wapi poyo babitegura nka kujya bateguye bijya vya kujya bavuze ati aba nibo baronsa amahirwe yo kujya mu bantu 10 yo competition yo guhiganira amahera kanaka twari kugenda natwe tugatanta chance mugabo nacyo twamenye ibyo ikindi maisha yanaendelea unaona rushaza kwibaza ati mbega Dirisa gikondera Wiz Design kubera iki kuko
Fetman ntabiko nta gikorwa cyatari nyene gishasha ufise hanze mugabo rero naje kumurondera kubera ko ibindi bintu nyene bitandukanye wizanye ko vyose ndabikubaza uretse kubinyishura urashobora kubaza turashobora kuvugana bikenewe bishobora kuvugwa bidakenewe nawe wumva ko tubandanye okay reka ntangure wiziza reka kwanza mvuge icanzanye ubwa mbere na mbere wizigere hariyo ihiganwa ko riragira gitwa ngo nanje ndaririmba sinzi ko abantu benshi barayibonye twaragiye muri press conference yavyo habonetse raka video gato umwana ariko araririmba indirimbo ya Design na Good Morning Umenga ebana ko aririmba igejeje agatambwe ati ngo ebana ngo ndirimbo wapi ngo ndende indirimbo uririmba mugango atariye ndashaka kumenya ingene wifashe muri ubonye ige video ko na cyane twabonye mega ujya mwana umuntu yamubwiye ngo katukura ndirimbo ni Big Fizzo twari muri legend ari umuntu yakwiye gusutena mu muziki w'u Burundi ako kabwirya mwana ati kuramwo vraiment wowe wavyakiriye gute nk'abantu musangiye y'industry y'umuziki so byarambabaje kandi byarambabaje sana kubona naye bishyize no kuri nuziyo no kuri status ya WhatsApp ndavuga ni bandonde nimero y'ijya mukobwa ko nashaka ndamufashe ku kintu nari nshaka kubona bashoboye about for kunuziya ku career yiwe ya music so byambabaje cyane kubona umuntu ari we tuguma tubona yuko ari ishusho kuri twebwe yogira icyo avuze muri bintu vya music kugira itere imbere amuyogira ati iyo ndirimbo kuhaje canke akagira nko gutanganuze support ku bandi bana bariko baraza urumva kugira natwe dushikaho abandi bashitse so byarambabaje cyane byanashavuje mugabo nta kundi tukikubaho kunyene gusa ari ikintu gishika kugira umenye ko ushobora kubaho ko bw'umuboko nyene umuntu ataragukangura mu maso umusinzira so cyaranyigishije tu ikintu kimwe neza kumenya ubuze ngo cyara kwigishije higa wize oya nivyaciye bituma ngo jewe ngo wese design ngirishavu nawe canke ngirishavu n'abandi gusa yaranyeretse yuko ari ikintu abandi batakwiye canke batariko barishimira turiko turatera imbere je nibaza yuko bimeze nkuko ariko iyo ushaka ko umuziki w'u Burundi utera imbere je vyiza je novuga ati iyo ubonye umuntu akoze neza uramushigikira bavuga ati wana iki gikorwa cawe ni ca bien reka ndabingene cyo togi pushinga naje shire mu kuboko kiwanje kigende kure so umaze kuguma fyonda urumva ubushaka guma wo boneka kuri tete ya music wenyine akibizibuze bishika ugahura hari na Big Fizzo Big Fizzo adura kandi mukaramukanya ego ubu ni masogora bizokera no kawaida tukuvugana n'umuntu bisanzwe tuzaramukanya gusa nzomubwira ikiri ku mutima ndamubwiye ati brother boro baradekonye for real jenzo mubwire for real duhuye nk'ahantu tukicara hamwe for real nomubwira mbwiye ati boro warasayishije kweli bibaze kw'indimbo yabayanse kuri Gawizi sinzi kuko indirimbo imeze neza ni indirimbo imeze neza sinshobora kuvuga ko ari indirimbo ngo ya hip hop kuko wagiye bariko bararondera umuririmbyi umva indirimbo iri muri Afrobeat utegezwa kuririmba muri live ni indirimbo itegezwa ifise nuziya kuko ari indirimbo udashobora kuririmba live ngo bumve ko uri umu artiste we hirya indirimbo ushobora kuririmba live ni bakayikunda kandi ujya mukubwira abona ko yaririmbye bien yagiye na repetition vraiment kibizi akajambo basi kamwe ku ba legend amatwi ikomeza kiganira kimwe tuje novuga yuko tuge turi ngaha kujya tuge kuri uyu mwanya turi ngaha nuko mu bihe byabo bari bameze nk'uko natwe tumeze nk'uko kuko iyo je nibaza yuko iyo waciye muri struggle ndico shaka n'abandi baciye muri struggle so ahubwo utegura inzira kugira bajye abandi bari inyuma bazoze baca ahantu horoshe kugira umuziki ubandanye utera imbere canke wowe nibaza yuko uri umuvyeyi nimba wagenda ku ishuri n'amaguru ufise imodoka ni wacure ku mwana wawe agende ku ishuri n'amaguru urumva tugiza kumwereka yuko ari ikintu cyahindutse kubera nize aha okay tuvengira muri ivyo tuganira ibindi gatoya aranyica abana wizi designer wizi nyambie mire wizi designer mu bizeze twaronse amakuru avuga yuko wizi designer atakiri kumwe na iBreeze on the beat one way wizi bimeze gute Jenna iBreeze so Jenny baza yuko iBreeze no grand frère wanje kuko aho twavuye vraiment for real tachi ahantu henshi cyane kandi mu nzira uko twaguma tabipanga kuva kera Imana yaradufashije turahashika
muri iki gihe tugezemo biragoye cyane, biragoye ku bantu umaze gushika ahantu, hari ahantu etape mushikamo ukacubona hari ikintu cyaje hagati yanyu kabisa kimeze nk'igihome, ushobora kubona mugenzi wawe hariya cyangwa wakubona. So je nibaza yuko naramurondeye ibyo twavuganye turabivuganye, nimba ari gukora nzokora, amaye karibu nzokora, atamaye karibu naho nakundi nzokora ku bandi. So mina Jose kama icyo nshobora kubyumvira yuko na shavu na nzigo nange no brother kujya nyene ya bisega guys abarundi babwiye dusunze na hypocrisy. No for real. I breeze n'umugrand kujya nyene watubona kujya nyene gusa nuko byarashise. Ega I breeze icyo mumenya ni twe dufitanye contract twarakorana kujya nyene uvuga ati twaraciye ahantu eka tugume dufashanya muri utu je mbuzaka ukamfasha wowe buzaka je namufasha kugira tugume twagura akarere buke buke, you know. Rero bica birashika arazi ikintu cy'ubwango gatoya, umuntu araja hagati turavuganye tugire noze shaka kuvuga gote nka kubivuganaho hagati kugira iyo ngorane ihere, ariko birananirana hagati yacu ko je naragerageje ku buryo bw'iwanje. Nawe nyine nibaza yuko byo byashitse kuri we, umva yiyumviye yuko avuga ku cyumviro ciwe avuze ati yuko tuyagarika. Ndavuga ati pona kibazo, ariko bugenzi canke ubuvukanye biki bibandanye kuba ibintu bisanzwe ya. Ariko numva ngo nta nimero mugifitaniye. Ende? Uwe nta nimero ya Ibrise ugifise, Ibrise no nta yawe agifise. Niko yakubwiye? Oya nivyo numva. Oya, Ibrise n'ubu nazana telefone akoreka status yiwanje. Nakoreka status yiwe. Cyangwa wowe ugiye muri telefone yiwe ukoreka status yiwanje. Yeah. Akiza activity rubise ngo ico bapfuye ngo nuko wiz designer. Ufite ngo kare barakorana wiz akarecordinga ku buntu indirimbo hama agize karonka nka marche Jean Mera mukayagabura. Ariko ngo hageze gihe wiz designer zaronka Mera kayajya wenyine. No ega jewe ndafise amanuze yiwanje ama charge yiwanje pembeni, you know. Urumva ni nko novuga ati bro shaka kuzura mfasha uwo uvyumvise umutima rego urashaka kumbwira ukambwira ati hageze yuko ushaka kuburariya. Ni ibintu bisanzwe cyane, urumva ni ibintu bisanzwe ukambwira ati hageze ko ushaka kuriya, umuntu ashaka kuriya studio ni ibintu bisanzwe, urumva. Ariko bishizemo urwango ngabishiramo indi image indi nzigwi biki sinzi none kera ko twakorana uko bigashika usanga amahera nayakoresheje ibindi bintu bamubwira ati nzo yagwanya nyuma waiting. N'ubu bibaza ko bitavuye kuki bakora ngo bitavuye ku mugore wiwe. Wari ibimenyetso b'icyo Jenny baza komeze nk'uko mugabo nabirefona birandira ko sana. Okay, kwizayiza activity twikomereze hama wiz designer. N'umuntu mudakunze kubona muri social media cyane gose, ariko je dukuru tumwe ndaturonka. Wiz designer wahita kibana na capitaine de la capitale kwa isidero bivuga capitaine. Ko takibana nawe. Byarashitse garakuze teruza kugenda nawe kujya nete twavuye. Hari mwabana kiri umwana gawiza. Oya sikuvuga ati kuba ukiri muhira cyangwa kiba uba ku muntu cyangwa bisigura yuko uba utarumwa uba utarakura. Je nibaza yuko kiba ari gihe wewe abakeneye yuko nawe utegezwa kumenya my future, you know. Cyakuvuga ati shaka ku building future yiwanje yejo, shaka kuyubaka kuri uyu mwanya, you know. Ntucuguma baho n'umuntu uvuga ati kila siku mimi mtu ndakwana angalia 5 byashika nawe nyine bikakubabaza. So kubwanje jewe nje nabonye yuko hakenewe ko atibuze kubwira ati twavuye muri wacu ndavuga ati cyo navuye muhira nagiye gutangura mu buzima bw'iwanje ni gusa no sikumwirukana niko yababwiye. Oya just namwirukanye bro. No gusa namubwiye uko ni ibintu twavuganye to hagati wacu gusa abantu babonye ibindi bintu bibaye basha yumvira ukundi kuntu bagatangura kompara tuguza ko yaramwirukanye ibiki nibiki ko hano mugabo je sinamwirukanye bro. Muri no mwanya tuvuge ngo wiz designer ariko korana nande haba umu producer ko yavuye kwa Ibrise je natwe atabandi wari umenyereye no aho mukurakorana muri iki gihe. Bazi umu producer sikuvuga ko mumenyera. Umu producer ni nuzi yakujya basi mumvikana basi habaye kumvikana hagati yanyu wowe utafise ibintu vyiwawe mu mutwe nawe adafise ibindi vyiwiwe mu mutwe wumva mushamuhuza. So mumvikana
Daba producer tuko turakorana ni benshi bo ngabo bose. Nje nabona agafoto uri kwa Bedi Best kwe. Ya Bedi Best turakorana. Tuba tukirindire ryari. Vuba tu. Yeah, I think muri no minsi turi imbere ya inyuma nka Desmen cyangwa Semene birashobora gukunda indirimbo. Bakavuga ngo Wiz Designer ngo yatinye gusohora indirimbo kubera ko mu ndirimbo yo hatarimwo One Way. One Way ni ukora amahitsi yonyene. Cyera byo zirumva ivyano bavuga. Nkuba kubajije ati mu kuno kwezi k'umunani indirimbo ya One Way yakoze yahitiri. Indirimbo ya One Way yakoze. Yuko kwezi k'umunani bokubaza ati ngira indirimbo mu kwezi k'umunani indirimbo yo yasohotse mu kwezi yo mu Burundi iri mu rogo ya One Way baye hit song ni Ndumi ubu rero washatse kuvuze ko wavuye mu kuri amatama y'iteka. Kuvuga ngo nuko wavuze ati ngo Wiz yatinye gusora indirimbo. Ntudekone ni One Way. Rero hit song na song nziza kumenya icyo kintu kimwe. Rero hit song na song. Hit song ni gicano ngano ngaho kuyumva hit song kwiravuga. Ubajije umwana muto yakabwiye ati indirimbo ndayizi. Nanimwe none kubera iki je natosora indirimbo. Change indirimbo z'abandi bose basohora amahiti bo ngaha. None abantu we baririmbye muri baririmba hari akantu we basohora amahiti. Okay, wizeka ndagushimiye cyane gozi. Merci Sara kandi ndabashimiye namwe tu. Ikindi nagomba kuvuga about ibyo bintu bya music yo ngayo wacu. Je nibaza yuko byiza nk'aba artist nitugenda ngaho tukavugana neza hanyuma ininyuma tugapondana. Kuko je nibaza ku bantu tumaze kumenyerana na numwe arumva je ndiko ndavuga umusani ngo nabi ngo kwa ibiki mujya mutipe no kuno je ufise ikibazo kweri mbonye yuko ufise defo ndakubwiye ati defo kweri urayifise ni defo yawe ngene wikosora kuko sino guca ngenda kuri TV navuga ati ngo ari abantu ngo sinzi ibiki n'ibiki ngo warakora amasonge ngo ibiki erega rumwa hariho umwanya ukora song igasohoka ikaba hit bakakumenya kandi ikavuzwa cyane akacakurikira umwanya kuko song ugize hit song buri kurategura ubuzima rero bica bisaba yuko ba okipe n'utundi tuntu ibiki n'ibiki uko abageze ko abageze kukura rero nawe urumva hageze kutangura gusora indirimbo nk'umustar basi yagaye gusora indirimbo nk'umu upcoming n'umustar kandi tunibaza yuko byiza turahana amaideo ati wana brass ngaho akosheje wana sorry boro wansita eko sorry ibintu giruku canke giruku ibintu bikagenda bien kuko tugumye ati ngo kubera umutipe mugenzi yagize hit song nce ndamwanga ngo ndamugirire jalousie biki tuzoguma hajya nyene kuko nawe ujuze gukora hit song ujye wonyene wawagiriye jalousie nawe uzokugirira indi jalousie afise connection mugiriye so ega connection za rutana ushaka ufise connection ngana ngagiriyo nga ariko iyo dukundanye turi hamwe urumva tuca duhuza ngo ati imana cyajya naje cyajya ibintu bikaca bigenda bien okay nize ko musinase kurondera naho ubura cyane gose bizi ko laragwe kuronka je naje ko je ninga hanyuma nzo kuronka je nibirenga je mbura gute kandi ufite telefone naho ufite yindi urakwepana Jesse mweparazo usigiro kimwe Jesse nkunda kumenyerana n'abantu cyane mba nkunda duhuriye mu bikorwa duhejeje duhuriye mu kindi kintu cy'akamaro tegira akamaro yana we give you one and mbe wanje sio twende hivi tunafatana ukibasezerera ko nziba Isaac TV wagwan so guys bye bye bandenda basabira na subscribe kuri yo channel naje muche mu following kuri Instagram ayo wanje ni Wiz Designer social media zanje zose TikTok hose Twitter ni Wiz Designer kunyene shaka following hose TikTok okay kube kakubana mvuni y'abakobwa sivyo iga barayiza ngiye promotion none unuziye social media yose iza kugira promotion umu artist geza kuyikoresha kirese Jay-Z wenyene kiretse Jay-Z wenyene watakoresha social medias okay okay Isaac TV maziko nanje ndabakunda cyane gose ndabibutsa kugira subscribe vraiment ndabasavye like share comment aziko ndakunda cyane bye bye Isaac TV. Oh.